mwiza wo kunezerererwa imyaka 75 ishengero ry'Imana rimaze, ariko kandi ndabakeza no ku nyubako nziza twabonye ku buhinga ngurukana bumenyi. Twaranezeranwe by'ukuri, twaranezeranwe. Ndavyibuka ndiko ndavuga nti Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro, ishobora gushoboza abantu b'Imana kubaka inyubako iraho. Burya iri n'iterambere rikomeye, kandi abantu b'Imana nabo nyene bariko baragira uruhara mu iterambere ry'igihugu, biba ari ibintu vyiza cyane. Rero ndabakeje gose gose umuntu wese yashizemo ikiganza kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa. Imana yo mwijuru imuhezagire, kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo tunezeranwe. Twaranezerewe no kubona iyi myaka 75. Jewe numvise nezerewe, ndavuga 75, numva subiye kubashimira Imana, kuko ndavyibuka neza cyane yuko ishengero rya Pentecote ari ryo riri mu ya mbere yatuzaniye ubutumwa bwiza mu gihugu cacu. Numva nongeye kubashimira Imana gose. Nuko rero munezerwe, mushimire n'Imana yabashoboje ishengero rikaba rigihagaze iyi myaka rimaze. Imana yacu yo mwijuru nibihererwa icubahiro. Nuko rero munkundire dusangirira ijambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye abanyefeso muri iki gice ca 5 umurongo wa 17. Ni jambo Pawulo yandikiye abanyefeso muri iki gice ca 5 ku murongo wa 17. Yariko arababwira ku bijanye n'ingeso zikwiranye n'umukristo, ko umukristo akwiye kubaho, akwiye kwifata. Arababwira ngo nuko nimubi bipfu, ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Ayo n'amajambo Pawulo yabandikiye abo bantu b'abanyefeso muri uru rukurikirane nyene go kubabwira ingeso nziza zikwiranye n'umukristo. Arababwira ngo ntimubi bipfu, ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Hari ijambo yababwiye rikomeye kuri uyu murongo wa kabiri. Arababwira ngo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yadukunze akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwa umota neza. Icanzanye n'urukundo. Rero mu vy'Imana igomba itugomba ko urukundo rurimwo, ko dukundana nk'abavukanye, ko dukundana nk'abana yaremye mw'ishusho yayo. Rero kugira ngo umuntu wese ntiyifate uko atari, kuko yaravuze umubaroma igice ca 12 umurongo wa 5 ngo nimwifate uko mutari. Mu yandi majambo aha yariko arababwira ukuntu umuntu wese yamuhaye ingabire, afise ico yamushizemwo mu ntumbero yo kugira ngo agirire ikimazi mwene se, canke agirire ikimazi abera, abamukikuje, abari hirya no hino, abo bakorana, abo babana, abo mu nzu y'Imana, twese hamwe kugira ngo tugiriranire ikimazi. Imana yadushizemwo ingabire, kandi izo ngabire tuzikoresheje neza by'ukuri turakomezanya mu kubaho kwacu, turakomezanya muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru, turakomezanya biciye muri mwene data bivanye n'ivyo Imana yamuhaye. Kuri uyu murongo rero wa 3 muri igice ca 12 mu Baroma arababwira ngo ndababwira umuntu wese muri mwebwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe yoye kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Umurongo wa 4 uravuga ngo nk'uko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi, kandi turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nimwifata uko mutari. Rero kwifata uko utari, uko nabitahuye Pawulo abihanura aba bantu b'Abaroma, nugukora ivyo utahamagariwe, canke kudakora ivyo wahamagariwe. Uba wifashe uko utari. Hari uko Imana yakugize be n'ivyo yagushizemwo, kubihagararamwo ukabikora ukabishitsa, niho uba wifashe uko wategerezwa kuyifata. Ariko iyo umuntu yicaye agahindura ubusa
ivy'Imana yamushizemo ntabikoreshe icyo yategerezwa kubikoresha, nahagarare mu mwanya wiwe ngo akore icyo yategerezwa gukora, aba yifashe uko atari. Ivyo nivyo rero Pawulo yabwiye aba bantu b'Abaroma. Rero navuze iri jambo rivuga ngo ntimube ibipfu, ariko mutahure ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Iri niryo jambo nasomye. Ariko ibi dutahura ivyo ari vyo nibihe? Ni ivy'Imana. Menya icyo Imana ikugomba ko bivanye n'ivyo yakubitsemwo, hanyuma umaze kubimenya ubishire mu ngiro, ubihagararemwo, ubihe kw'abandi, abandi bakuryeko. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko turi benshi mu nzu y'Imana, turi benshi muri kino gihugu, turi benshi, ariko ngo kandi turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Bene data, twese tuba turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Aha mw'ishengero muri umubiri umwe muri Kristo Yesu. Umuntu wese amenye ko ari urugingo rwa mugenzi we, nk'uko ingingo z'umubiri wacu urugingo rwose rufise akamaro kago, n'urugingo rusuzuguritse, n'urugingo womengo ni gato cyane, n'izi ngohe dufise izaha ku maso. Hariho n'abazongereza zikavyibuha, maze iminsi mbona ugasanga bazongereje vyavyibushe, ugashiduka ati mbega zirya n'ingohe bo bafise zidasanzwe, kumbe ugasanga bamaditse kw'izindi. Ahandi naho nizi nazo zirafise akamaro kazo, womengo n'utuntu ariko kandi nibi navyo ni ubwiza Imana yadushizeko. Burya navyo birafasha kugira ngo tubonekane muri ubu bwiza nyene. Ariko izi ngohe zirafise akamaro, zirakingira kwinuguti ihita itugwa mu maso. Ikintu cyose kituriko kirafise akamaro. Nk'uko uyu mubiri wacu rero ugizwe n'ingingo nyinshi, kandi urugingo rwose rukaba rufise akamaro kago, niko turi umubiri wa Kristo. Ni kuri umubiri wa Kristo abawugize, twese tugize umubiri wa Kristo, umwe wese n'urugingo rw'umubiri wa Kristo. Bisigura ngo kuri urugingo urafise akamaro kiwawe, umwe wese arafise akamaro kiwe. Ntukisuzugure rero hanyuma ngo wifate ukutariko, ngo ureke gushitsa. Burya tuzobibazwa ingabire Imana yadushizemwo, burya tuzozibazwa. Hari umunsi tuzobazwa. We nari naraguhaye ubushizi bw'amanga bwo kuvuga, erega burya nayifuza yuko ubwira abandi ijambo ry'Imana. Nitwashika tuzobibazwa, mugabo ugasanga ubwo bushizi bw'amanga turiko tubukoresha mu bindi vyo kwiteza imbere. Kumbure mbere hari igihe n'ubwo bushizi bw'amanga usanga mbere bwatumye dukora n'ivyaha, tugashira amanga, tuvuga nabi, abantu babwirana nabi, ugasanga umuntu abikoresheje nabi. Umuntu wese rero, umuntu wese atahure ivy'umwami Yesu amugomba ko ivyo ari vyo, agomba kukoresha neza izo ngabire wahawe, kuko umuntu wese arafise akamaro mu mubiri wa Kristo, ariko kandi uri n'urugingo rwa mugenzawe. Dukwiye rero kuzuzanya biciye mu ngabire zidasanzwe Imana yadushizemwo. Hari aya majambo y'Imana, hari aya majambo y'Imana dusoma mu Bigalatiya, ariko reka tubanze twibutsanye yuko kugira ngo hari ico dusabwa kugira ngo tumenye ivyo uyu mwami wacu atugomba ko ivyo ari vyo. Hari ico dusabwa tunisunze izi ngabire Imana yashize muri twebwe. Hari ico dusabwa, hari ico dusabwa. Turasabwa mu kubaho kwacu kugira ngo bikunde tumenye ico dukwiye gukora. Turasabwa kwisuzuma, kwiyinjiramwo, tukaraba mbega nshoboye iki. Burya kugira bikunde nyene uhaguruke ukora icyo wahamagariwe gukora, bisabwa mbega nshoboye iki. Ni yahe nizihe point fort muri jewe, canke nibiki nshoboye mu buzima bwanje. Burya umuntu niwe yiyumva. Urashobora kumva ikintu ushoboye canke ukumva ikintu udashoboye. Rero dukwiye kuza turiyinjiramwo, mbega ikintu numva, hariho ibintu wumva umengo wogerageza, kandi ikindi gice gituma wumva wo bishobora n'abagukikuje.
burya abadukikuje barabona cyane ibyo dushoboye. Ni hahandi ushobora gukora igikorwa gato utinya ujugumira uhinda agashitsi, mbega ibi bintu ni ivyanje, mbega ibi bintu ndabishobora. Ukaza wumva bene data baraguteye intege, bakubwiye bati burya vy'ukuri ibi bintu urabishoboye, burya kuririmba ni ivy'iwawe, ni ivy'iwawe. Burya uzumenye yuko mu kuririmba kwawe barafashwa. Burya iyo abandi bafashwa niho bagutera intege, bakakubwira ngo bati ivyo bintu uri kurakora ni vyiza, bishishikare. Rero tuze turiyinjiramwo twumviriza ivyo dushoboye. Ukoze igikorwa ugategwa intege, uzumenye ngo mwene data akakubwira ngo yafashijwe, uzumenye ngo kumbe ni iki gikorwa Imana yampamagariye. Jewe mu minsi yahera naritaye mu byo ntagezwemwo, hanyuma nza kwisanga ndi mu baririmbyi. Mbaye mu baririmbyi ndabibamwo, nari nabigiyemwo gute? Kubera nakijijwe nkumva ndakunda abaririmbyi, hanyuma baja kuririmba imbere nkumva nanje ndavyifuje cyane kuja kuririmba, nkavuga barahiriwe abantu bashobora kuja kuririmba imbere, nta nisoni bafise. Kuko ico je nakijijwe mfise isoni nyinshi cyane, nyinshi zankojeje ibyaha byinshi. Isoni nari mfise zatumye nza ndabesha kugira sinkora iki muri stage, bikanka ko ngenda kwigisha nkaca mbesha ngo ndagwaye kandi naca ngwara igihe cyose nabibeshe, kubera isoni zankojeje ibyaha byinshi. Hama rero mbonye abantu baja kuririmba, nka bamwe baraza batera akaririmba ari umuntu umwe, nkavuga nari kujya umuntu arubahuka ashobora kuza atera akaririmbo ari umuntu umwe, ijwi ryiwe rigasohoka ari wenyene, nkumva nyene mugabo, nkavuga mugabo arahiriwe, ivyo bintu yabigeze ko gute? Nanje rero nja mu baririmbyi kugira ngo ndabe ko nokira isoni, kandi Imana ishimwe narashoboye kuzikira. Namwe murabona ko atazomfise, kuko mba nagumije ukuboko ku munwa, kuko niko byari bimeze. Nagumize ukuboko ku munwa canke nkagira guke, nkaguma ukurutoke mu kanwa kugira ngo simvuge kubera isoni. Nja rero muri ivyo vy'abaririmbyi ndabigiyemwo, ndabigumamwo, nkumva birandyoheye, uturirimbo tukandyohera, nkumva nyene ndabibayemwo kandi nezerewe. Ariko imisi yose naririmbye, nta muntu yigeze ampa n'imbombo ngo uririmba neza, nta muntu yigeze antera intege ngo uririmba neza. Hanyuma inyuma y'imyaka 20 mpagaze muri korale y'abaririmbyi, niho nabwiwe n'ijwi bati ico kibanza si ikiwawe. Mugabo ijwi ryaje, hariho n'abandi bakozi b'Imana baguma bambwira bati yamara niworeka ivyo bintu byo kuririmba ugahagarara mu mwanya wawe wivuga butumwa. Nkaguma mvuga oya namwe nimundeke niririmbire, nimundeke. Yo emwe mu nyuma nyene nkaguma nyene bambwira ndavyikawusha. Mu nyuma rero ndatinda, rero ndabwirwa neza n'uhoraho ko ikibanza atari iki wanje, mwiye kukivamwo. Nza gusanga nyene si ivy'iwanje, ndabivuyemwo. Rero mba muri kino kibanza civuga butumwa, ndabibayemwo, numva ngize umunezero mwinshi, numva ibyo kuvuga ubutumwa bwiza biranezereye, bimpaye amahoro. Kuva uwo munsi ninjiye mu bikorwa vy'ivuga butumwa, atakindi mbangikanije, nca ntangura kwambara ivuga butumwa kuva ku birenge gushika hose. Ubu nambara ivuga butumwa, ntangura guhezagirwa kubera ivuga butumwa. Hamwe ntangara ndavuga kumbe nta n'imbombo naronse mu kuririmba, nta n'agatenge bampaye mu kuririmba, ni kubera nari nagiye mu mwanya utari gwanje. Rero iyinjiremwo wumve mbega nshoboye iki, hanyuma uzurumviriza na bagenzawe baguteye intege muri ico gikorwa urimwo. Uzumenye ngo cyangwa bagumye bakubwira bati nafashijwe, burya hamwe wavuga ubutumwa nafashijwe, hamwe waririmba nafashijwe. Burya umuririmbyi ahagaze mu mwanya wiyo, agakorasi ateye gusa, uri hariya kakamutabura akumva nyene arafashijwe. Ariko utari ivyiwe barakuraba, naho wohibongoza gute ukamengo hubwo nibiryoshe, ariko ari ivy'iwawe usanga abantu babikunze. Rero ndabinginga umwe wese
yinjire arabe ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, hanyuma ntitwifate uko tutari, ariko umuntu wese ahagarare mu mwanya wiwe. Iyo uhagaze mu mwanya wiwe ntutsitara. Burya umuntu muzobona mu mugwi aguma yatsitaye, aguma asutura umunwa, muze murabe neza mu baririmbyi ari gihe natsitaye, waranshavuje iminsi yose akamari natsitaye, ntaba ari mu kibanza ciwe. Imana idufashe cyane. Kibanza cawe ntugitsitariramwo. Ikibanza cawe naho bogukubita uravuga ngo munkubita mureka, jewe ndumva ko ntobaho nahagaze muri uyu mwanya nyene Imana yampaye. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rondera kumenya icyo Imana ikugombako, kandi birashoboka cyane. Rero Abigalatiya Pawulo nabo nyene yarabandikiye igice cya 6 umurongo wa 4 arababwira ngo ariko umuntu wese. Abigalatiya igice cya 6 umurongo wa 4 aravuga ngo ariko umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe ntihazobona icyo yirata ku mutumba wiwe bwite atari ku bwa mugenzi we. Umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe. Uno musi aho ugeze suzuma igikorwa. Nagiye kwiyumvira nsanga turakwiye muri runo rugendo kujya abadandaza canke no mu buzi butandukanye bagera ahantu bakagira evaluation, bakaraba mbega vyagenze gute, mbega urudandazwa nagize narungutse sinungutse, mbega ndiko nkora nunguka canke ndiko nkora ntunguka. Baragera ahantu bakabikora. Mu mwaka hari igihe hariho budget bagira mu gihugu, bakavuga bati turafise budget izokora umwaka. Uwo mwaka ugira urangirire baraja hamwe bakicara bagaharura mbega ya budget yagenze gute, amahera yarakoze yose canke yarasigaye, bakaraba mbega ibikorwa vyagenze gute, hakaba evaluation. Niko bikwiye na twebwe mu gikorwa c'Imana. Dukwiye kugera ahantu muri uru rugendo turimo tugahagarara, umuntu akagenda ahantu wiyugarana uja hehe, mbega ndi mu maki ngejejeho igikorwa ndiko nkora gute, mbega igikorwa kuva mu mwaka uheze hari ciyongereye muri uyu mwaka, mbega hari abo nashikanye kuri Kristo, hari abaririmbye ngo tugende turobere umwami Yesu abantu tumurobera abantu, mbega hari abo narovye muri uyu mwaka ko twatumwe ngo nimugende mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, hanyuma muce mubigisha kwitondera ivyo nabageze. Mbega muri uyu mwaka bigezehe, mbega iyi myaka maze. Burya turakunda guhimbaza amasabukuru. Isabukuru y'imyaka 25 ni isabukuru ikomeye, tugasimbira ku 50. Twari dukwiye kugira ahantu tugahimbaza isabukuru tumaze turi muri Kristo Yesu. Iyo sabukuru tuyiyumviriye, mbega iyi sabukuru ngezehe mu kwizera, ngejejehe igikorwa c'Imana, mbega hari uwo nagiriye ikimazi ko ndi urugingo rwa mugenzi wanje, hari uwo nagiriye ikimazi ko ndi urugingo rw'umubiri wa Kristo, mbega noba naragize ikimazi muri uwo mubiri wa Kristo. Tukaraba aho bigeze kugira ngo bikunde, nitubandanirize ku makosa, uko hari igihe usanga turiko turakora mugabo tubandaniriza ku makosa. Muri ico gihe iyo wicaye ugatuza imbere y'Imana irashobora no kukubwira ati hindura ugenzuku, hindura ukoruku. Wari umazi wakora imirimo ariko ntiwayisengera cyane, ugaca uhindura ukakora ariko kandi ukongera ugasenga n'ibindi. Hanyuma Pawulo yarandikiye Abikolosayi mu gice cya 4 aratuma ku mugabo yitwa Arukipo, n'akajambo jewe kankora ku mutima. Mu bantu bose aribuka umugabo yitwa Arukipo. Numbaze ngo nukubera iki yamutumyeko, kuko nibavuga neza igituma yatumye kuri Arukipo, nibabitomora neza. Ariko usomye mu gice cya 4 umurongo wa 17 yamutumye Kongo, kandi muze mumbaririre Arukipo muturabe igikorwa cy'ubusuku wahawe mu mwami wacu ucuzuze.
sinomenya ngo Pawulo yari yumvise yuko Arukipo yanebwe, sinzi. Sinomenya ngo yari yumvise ko Arukipo yaciriye igikorwa hagati, sindabizi. Ariko aramutumako nk'uko yogutumako Mariya, Yohani, Monika, Elizabeti, Yakobo n'abandi bari hano, umwe wese ahashira izina ryiwe, ngo mumbaririre Arukipo yuzuze no kuvuga ngo ibintu by'igicuga murabizi. Mu yandi majambo je nibaza ko Pawulo yari yumvise amakuru ya Arukipo ko nahari karakorera Imana atari karabikora neza, atari karashitsa neza ico yahamagariwe. Aravuga ngo mumbaririre uwo mukozi w'Imana, uwo musuku Arukipo, igikorwa cy'ubusuku yahawe acuzuze. Sinzi we wahugejeje, sinzi kugihagazemwo neza, sinzi ko we wacujuje cyangwa utacujuje, ariko Pawulo yifuza ko uyu mukozi w'Imana Arukipo yuzuza igikorwa cy'ubusuku yahawe. Nawe suzuma urahabe, mbega igikorwa waracujuje? Mbega igikorwa bimeze gute? Uri kuvyifatamwo gute? Cyanke urabibamwo ukwezi kumwe, ukundi kwezi ukabireka? Nagiye ndabibona hatandukanye, umuntu akaba mu bikorwa ukwezi kumwe, ukundi kwezi ukibaza uwamuhaye ikonji. Abaririmbyi nibo bavuze ngo genda bampamagarire bagaruke ku murimo, kandi wongera ubabaze ngo ninde yabahaye ikonji. Hariho umuntu hano Imana iriko irabaza ngo ninde yaguhaye ikonji. Imana iriko irabaza ngo ninde yaguhaye ikonji. Ninde yaguhaye ikonji? Numwungere wa mbere yaguhaye ikonji, numwungere wa kabiri waragiye uramusaba ati mpikonji, niwe yaguhamagaye. Hariho uri karabazwa hano yuko ataruzuza igikorwa yahamagariwe. Reka rero turabe neza. Yavuze ngo urabe, mu yandi majambo suzuma, raba neza, injiramwo muri cya gikorwa, hagarara, banza uhagarara hugeze, usuzume icyo gikorwa wahawe. Mbega waracujuje? Mbega bimeze gute? Sozera ni nisengesho ndabipfuriza nanje narisenze kuko aya majambo nongeye kuyabamwo muri kano gatondo, kuko nababwiye yuko uwo munsi nyene numva mbwiwe kuza hari n'amajambo y'Imana araciye mpabwa, ariko iki gitondo nongeye ndayasubiramwo, ndongera nanje ndisengera, kuko amajambo yaza burya hera kuri twebwe nyene imbere yuko tuyashikiriza abandi. Hari n'igihe Imana idutuma ikagutuma mugabo ucubanza gukuramwo ivyawe, urabanza ugakuramwo ivyawe imbere yuko ushira abandi. Reka nsozerere kuri aya majambo Abikolosayi igice ca mbere umurongo w'9 shikane kuri uyu murongo wa 11. Abikolosayi igice ca mbere umurongo w'9 gushika ku 11 haravuga ngo nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivyigomba. Isengesho ryanje nuko no kuzuzwa kumenya ivyigomba, nawe wuzuzwe kumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'imwemo. Umviriza, kugira ngo niwamenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'imwemo, kuzoba ari ukugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwizwa no kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane rwose ntimurambigwe, mubigiranye umunezero. Imana nibahezagire rwose. Iri niryo sengesho ryanje. Icyambere kirimo igituma dukwiye, icyambere mwuzuzwe kumenya ivy'Imana igomba, kandi n'ubwenge bwose. Murabizi ubwenge buva ku Mana,
buva ku kuyubaha, buva ku Mana. Kandi ngo n'ubukenye Yakobo yarahanuye ngo nabusabe Imana igabira bose itarobanuye umuntu n'umwe, itarobanuye ku cyubahiro, itarobanuye ku butone. Rero twujujwe kumenya ivy'Imana igomba, ivyo tugomba ko bivanye n'ivyo yaduhamagariye, tukagira ubwenge bwose, tukuzuzwa kumenya ivy'imwemu, tukuzuza kumenya ivy'imwemu. Ivy'imwemu kugira ubimenye bisaba kubana n'umunyemwemu wa mbere, nawe ni Imana Data wa twese, ni Yesu Kristo umwami wacu. Tubanye n'Imana Data wa twese, niwe munyemwemu wa mbere, kandi niwe yanatugabiye mwemu yera nk'umufasha, kandi tukemera ko na mwemu yera turongora. Niho bizokunda ko tugenda uko bibereye umwami wacu. Nivyo Paulo yahanuye aba bantu